Twese tugira inshuti mu buzima, twese tugira abo twita abagenzi canke babandi twita aba besto, ariko rimwe na rimwe ugasanga twebwe tubafata nk'imana zacu canke tubafata nk'abamarayika kuri twebwe, ariko bo ntibahe agaciro ubuzima bwacu kuri bo canke ivyacu kuri bo. Rimwe na rimwe ubuzima bugira ivyabwo, hari n'igihe buzokubera amayobera, ariko uko bizoba bimeze kose kuri wewe, ku bandi ntibisigura ko bizoba bimeze nabi, bizoba ari vyiza. Nushika mu gihe co gukekeranya uzomenye ko igihe kigeze co gutera iyindi ntambwe shasha canke igihe c'impinduka kigeze. Ubuzima ni bugufi cane kuri wowe ku buryo utota umwanya wawe uja mu kwankana canke mu nzankano n'abantu. Iyiteho wimenye, umenye naho ukwiye kuja, umenye naho ukwiye kubarizwa, ndetse umenye nabo mukwiye kujana abari bo. Kandi mu maganya, mw'ishavu no mu mubabaro biba vyiza kurirana n'uwundi canke kurirana n'abandi, kurira wenyene, kuko iyo urize wenyene ivyo bitera agahinda, bikica umutima, bikica n'umutwe, ugapfa uhagaze. Ariko ibi ntibizokuraho ko hari abo uzoshaka kurirana nabo, ahubwo bakagutera ayo marira, canke hari abo uzoshaka kubabarana nabo, ahubwo bakagutera uwo mubabaro. Iga kumenya aho ukwiye kubarizwa, umenye n'abo ukwiye kujana nabo. Ikaze kuri G4G, kora subscribe kugira tubandanye tujana buri munsi. Nimba uhejeje kubikora uri umuntu w'agaciro, ikaze. Uyu munsi ngiye kukubwira muri bimwe mu bimenyetso bikwereka yuko abantu muri kumwe atari abantu baguha agaciro, ahubwo wari ubaha agaciro. Ibi bituma wowe usanga umenga uri kuriboma kuri bo. Niwamenya ibi bintu uzobona yuko ico kibanza atari cyo ukwiriye kubamwo, canke uhindure uko ukora ibintu canke uko wifata. Ikintu ca mbere kizobikwereka, nubona ko umugenzi canke umukunzi, bamwe twita abasheri, canke umuntu mufise ico muhuriyeko, ugasanga ashaka ko relation yanyu canke imigenderanire yanyu canke kumenyana kwanyu kubibanga ntikugaragare, aho naho uzotangure kugira amadidano, ugira amakenga, wibaza impamvu ituma abantu adashaka ko babimenya. Rimwe na rimwe ugasanga ni wa muntu muhuriye n'ahantu adashaka ko muramutsa, ariko mwahurira mwibanga canke ahantu muri babiri ukabona arisanzuye cane. Uwo muntu uzomugire ko amakenga, azoba ariko aragukoresha mu nyungu ziwe, ntazoba ariko aragukoresha mu nyungu zawe. Aho hantu uzohagirira amakenga. Ikintu ca kabiri, nimba ufise inshuti canke sosiyete ubayemwo, uzite cane ku majambo bakubwira muriko murafyina, kuko harya niho hari ukuri kwinshi. Hahandi uza wumva mwicaye ngwe ngene ameze, ngo wowe ngo sinzi uko umeze, ugasanga nyene muriko muratwenga, nawe ugatwenga ukibaza ngo nagatwengo kavuye ku mutima. Rimwe na rimwe mwajya amajambo canke muri bijya bintu bagukorera bakwereka ko muriko murafyina, harya niho hari ukuri. Icara rimwe rimwe wibaza impamvu bakubwira ivyo bintu, kuko nta muntu avuga ibintu ata mpamvu. Nta muntu ashobora guhimba inkuru canke kuvuga ibintu atakubonako canke atakubonamwo mu gihe muri abagenzi. Ese witonde, wumvirize, uzomenya ukuri, kandi uzomenya aho baguklasa n'aho bagushira, n'ingene bagufata kuri bo. Nubona ufise umugenzi canke umuntu wizera, buri munsi ari we umubwira amabanga yawe, ukagenda ukisanzura ukamubwira vyose, ariko we ntihagire n'umunsi n'umwe yo gusangiza ikintu ciwe uzubona cabaye akaca akubwira ngo nibisanzwe. Uwo muntu uzomenye ko wewe atagaciro aguha, afise abandi abwira ivyiwe, nawe ukagenda kumubwira ivyawe. Uzomenye yuko aho hantu ari wewe uriko uraforsa canke uri gushaka ubugenzi aho butari. Uyo muntu uzomubwira ivyo akubwira, nawe uzomubwira ibikenewe, ibidakenewe vy'iwawe uvyihoze, hama mubane uko nyene, kuko wewe uzosanga uri kurishira hanze, ariko we yari ibitse utazi ivyiwe. Ni hahandi usanga mugendana n'umugenzi, ugasanga ibintu vyawe vyose arabizi, ariko wewe buri munsi yama umenga afise ama surprise, yama akora ibintu ukacibaza ngo none bimeze gute, ntavyo uzi kandi muri abagenzi. Uyo muntu uzomwitondere cane. Ikindi, nubona umuntu mwahora muyaga mugatwenga, hanyuma mugahura rimwe ukabona hariko aratwenga, ukamubaza n'ikintu ntakwishure, urya muntu uzomenye ko yaguhaye inyishu. Ntuzorindira inyishu, kuko mu guhora k'umuntu mwahora muvugana, iyo ahoze aba aguhaye inyishu. Rero ikiba gisigaye ni ukumenya inyishu aba aguhaye, ariko
ibice 80% nuko uyo muntu aba atakuryoherewe canke aba ababaye, kuko umuntu aryohewe ategerezwa kwishima akaryoheka akabigaragaza. Rero uziyubare. Ikintu ca gatatu, nimba abantu mugendana canke abantu mukorana ushobora kubura ntuboneke, hahandi uba wafatiriwe n'utuntu duto ukabona ntaco bibatwaye, ukabona ukubura kwawe ntaco bibabwiye, canke manke yawe yaho hantu ntaco iriko irabakoraho, uzomenye ko n'ubundi karya kanya uba uhari nta gaciro uba ufise, nta kamaro uba ufise, kuko iyo ufise agaciro kuri bo bari kukubura bakakurondera, bari kukubura bakabona ati aha habuze umuntu, uyu muntu ntawe uhari. Rero uzomenye neza yuko wewe harya hantu uri ata gaciro uhafise. Kuraba rero ugahindura ingene ukora ibintu, ugakora ikintu gituma bakwibuka, canke naho ukavaho ukaja ahandi, kuko rimwe na rimwe hari igihe twisanga ahantu batazi agaciro kacu. Ikindi kintu ca kane, nubona urenganye ahantu bakuzi ukabona bajyana inzara, canke niwinjira ahantu bariko baravuga ukashika ukumva bose barahoze, uzomenye ko amahirwe 80% bazoba bariko barakuvuga, canke naho amahirwe 80% bazoba bariko baravuga ibyo udashaka kumenya. Rero nimba ari abagenzi, nimba ari societe ubayemo, uzokwige kubabamwo. Mw'ico gihe uzobaganize nkuko atacabaye, mugabo nihagera kubasezera uzobasezere nk'ubasezeye, ubabwire ukuri, ubabwire uti nimba hariho ivyo munyegeza mushaka kuvuga ntahari, n'ubundi jewe sinari kubambarizwa hano, saha nari nkwiye kubarizwa. Uzobasezere wigendere, kuko ico kibanza sico kwiriye kubamo. Ikintu ca gatanu, ikimenyetso ca gatanu, nubona abantu canke abagenzi bawe basigaye bapanga program, canke ugasanga arico muhuriye ko mugabo basigaye bafata ingingo wewe udahari, bakavuga ati nakaho turaza kumubwira, aho hantu uzomenye yuko nawe atagaciro uhafise. Mu gihe muba musangiye ibintu canke muri abagenzi bagafata ingingo wewe atana kimwe uzi, hama bakaza gukominika bakubwira ngo byagenze uko imeze uko, nawe ukemera, uzomenye yuko uriko witesha agaciro, kuko umuntu afise agaciro muri societe canke mu bagenzi ni wa muntu bakonsidera bakavuga ati nawe reka twumve ico bivugako. Aho hantu uzosanga uriko urata umwanya uherekeza abo bantu bobo bariko bashika ku ntumbero zabo, nawe uri nk'umuherekezwa kuko bagukoresha bashaka kwishimisha. Ico gihe uzamenye yuko aho hantu atakwiye kuhabarizwa canke ukwiye guhindura gukora ibintu ko wahora ubikora. Ibi rero niwabibona mu buzima bwawe, ni wewe aho gufata ingingo canke ukavuga ati jewe ngomba mpindure uko nahora nkora ibintu canke uko nahora niyumvira kugira ngo ntere intambwe nshike ku kindi kintu. Ariko niwabona bibaye ngombwa gufata ingingo rimwe zikomeye, ni bimwe natangura ko mvuga ngo iyo hatangiye kuba amadidane canke gukekeranya, igihe kiba kigeze ngo umuntu afate ingingo y'impinduka canke atere iyindi ntambwe aje mu buzima bundi bushasha. Bibaye ngombwa ivyo bibanza urabisezera ugatangura ukundi gusha, kuko umuntu ubuzima bwiwe burahindagurika, ejo biba bimeze ukuri, ejo bikamera kuriya. Rero ntuzozuyaze gufata ingingo ku buzima bwawe wumva izoguha amahoro, kugira ngo ubane nabo ukwiye kubana nabo, kuko hariho benshi bagukeneye kandi nawe hariho abandi bagushaka atari abo muri kumwe uyu munsi. Nkuko wakuze ugahura n'abandi, nabo bahuye n'abandi, nawe uzohura n'abandi. Mwakoze gukurikirana iyi chaîne ya G4G. Jewe mwumva ni Roy Juif kuri G4G. Bandanya mukora subscribe, mushiremo n'agakomantere, muzoba mukoze.